Bakunze mu Magic TV mumeze gute muraho murakomeye bakunze mu quiz nize ko mumeze neza kandi ama message yanyu nayabona mwese ahantu hose mwamanyandikira quiz simba nabihevye narabibabwiye nzoza ndabibagiriye kunyene kamwe quiz y'uno musi rero quiz y'uno musi ni quiz nititse uyu musi wose gukora uko nshoboye kose kugira nshoboye kuronka n'imiburibura aba miss bashika na batandatu aba miss bashika na batandatu ni kuvuga aba miss batandukanye abari muri Miss Burundi abari muri Miss Kugasaka abari muri Miss Ngoma ahantu hose nza kugerageza bose ndabatelefone nshobore kugira donc ndabasanga muhira abandi basange ku kazi mugangerageze nkore quiz y'aba miss gusa abanagenda abwire yuko iza kubiryoshe cyane murabizi ngene tubigira nuko nyene ubonye ari wo wambere ibonye icuzi cyukora urakizi nta kindi atari gupartager usharinge uko ushoboye kose kugira umuntu wese akunda kwize abibone ko kwize zagarutse kwize ziguma zihari uko biri kose ziteba ariko zikaza ndababwire ko ndabakunda cyane murabizi ko ndabakunda kandi nababwira mukore subscribe kuri Magic TV game tarayikora kuko turakubwanye tuguma tubarindiriye n'iyi saha nimwe turindiriye nabandi ndabakunda cyane merci beaucoup. Nitwa Clara Kani Habimana hama narabaye Miss Popularity muri Miss Ngoma hama ndi mu finaliste muri Miss Burundi. Harmonie Maresera Moiteka Muri Miss Burundi bya nari nashitse muri finale ndi mu finaliste wa Miss Burundi 2021. Nitwa Mugishanela Ernika nkaba nageze muri finale muri Miss Burundi 2021 finaliste. Adele muri Miss Ngoma afise ikambira ijyahe Askamba rya deuxième dauphine 2021 2020 kandi nta 2021 yarabaho donc aracafise ikamba. Yego Kanyamuneza Claudia wari mu mahiganwa ya Miss yahe nari muri Miss Kugasaka 2020 yego na 2020 iraba oya umengo naherutse biri mu mantuze ya mu ma ntayiraba ntiraba Dative Wimana muri Miss Burundi ufise ikambiri Miss Popularity 2021 Okay, nitwa Karikumutima Alice Esther hama nkaba ndi mu finaliste muri Miss Burundi 2021. Ni Muhoza Andrine Kersi muri Miss Kugasaka ufise ikambiri du premier dauphine yari Miss Kugasaka 2020. Nishimira Imana Saba Sabrina ndi deuxième dauphine muri Miss Burundi 2021. Ikibazo kindi gikurikira Clara ndashaka umbwire capitale ya Dubai. Capitale ya Dubai. Dubai deja No. Dubai ni kwanza ni Dubai nene niki? Ni Dubai nyene? Capitale ya Dubai. Ndagusabye bigos. Birabaho Clara. Birabaho hari amapeyi Yitwa Ntavyonzi ntayonzi ntumbaze birebire byaheze ntayonzi sisubira. Dubai kwanza ni No. Dubai none hari imodoka yitwa Dubai. Urabizi ko kibanza abantu babamo? Yego. Dubai none Dubai ni pay. Ntavyonzi. Ntavyonzi ntaco minosha ntaco. Wende kanacho. Chakumbwire capitale ya Dubai ni ya Capitale ya Dubai Mugasi Qatar Capitale ya Dubai Mugasi nasika Qatar Urazi ko ari yahe Chani Qatar nyene Nayonzi soit ni Qatar soit Nayonzi tubwire capitale ya Dubai ni ya yitwa gute Capitale ya Dubai. No. Oya vraiment Nayonzi. nshaka kugerageza Non, sindi ganiente simplement ku bintu bya Dubai. Yego. capitale ya Dubai ni ye oya capitale ni Dubai nyene na ihari. What did you say? Nta capitale ifise du mois. Okay, basi iri ni gihugu kihe basi? Muri Emirates? Yego. Na capitale ifise. Nachonsi. Ndashaka kumbwira capitale ya Dubai.
Dubai. ni Bujumbura Oya reka nimbi. Capitale ya Dubai. Dubai si capitale. Oya ni igihugu. Bon. Murabonye ubwenge bwanje aho bugera? Nahanye. Nahanye ntaco nzi. Capitale ya Dubai. Canke Dubai niyo capitale. okay ni capitale yande basi Oya ntabyo nzi Minouche. Nukuri ntabyo nzi. ushobora kugerageza none Oya. Nukuri ntabyo nzi nta idea nimwe mfise. kumbwire capitale ya Dubai yitwa gute Oh, no, 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 no. Dubai, no. Nayo nzi. Non, non. ntibaho cyane no Bon, ushobora kugerageza bya kweli non, je crois pas que je sais pas en fait. capitale ya Dubai yitwa gute Yes. Oh, no, no. Naho ndaje. Ndabona nzi. ya none ubu udashobora kubaza ya Belgique urayitora kubera kandi atawuraje Ego. Ya Dubai naho nzi vraiment. Dubai ntabyo nzi. Ya Dubai si capitale ni pe. Ego. hamaze kuba peyi capitale yayo ni ya Ntayo nzi nukuri. Nabivuze. tubwira capitale ya Dubai yitwa gute Dubai ni capitale nyene ya Emirates Arabes Unis. ni capitale ariko yayo Ego. Dubai deja ni capitale nyene niba ntihenda. Ahubwo Dubai ni ville. Ni ville yo muri Emirates Arabes Unis. shaka kumbwire capitale ya Dubai Capitale ya Dubai. Oya Dubai ni ntuze ni ni ville ntuze si eta donc na capitale igira. Ego. iri mu gihugu iki Iri muri Emirates Arabes. muhiri wanyu oya reka dufate ku babanyi Clara ukumvirize neza nakantu koroshe cyane mugabo gasanzwe nyene kari mu tuntu nyene duto Clara wewe ufise imyaka 6 ku babanyi banyu hari umwana yarafise imyaka 3 sivyo dufate Clara ni wakwiza imyaka 70 uwo mwana wo ku babanyi bazo bafise imyaka ingahe ufise imyaka 6 Mwana. ufise imyaka 6 yarafise 3 umwana w'umubanyi wanyu ufise imyaka 6 afise 3 ubu ni wakwiza 70 azo afise ingahe Mais je sais que qui est trop facile pour être vrai. Si j'ai kuchishura. Nenda kuba afise nani ifise 6 na afise 3. Nina kwiza 70 ans azo afise ingahe? 67. merci nekutari sio yiwawe Mais je sais ya c'était mais hari. Yambwiye neza hari. Nani azo afise? Yeko. ndakongeye umwanya wiyumvira Niyo nyene. Azo afise 67 ans, nje naba afise 70 ans. Nana mubana. Sama kandi kibazo nubiriza. umwana yarafise no, moitié no. y'imyaka yawe yarafise moitié y'imyaka yawe none ni yagira azoba bimeze gute Ah, azo afise 67 ans, dans mon 3 ans, azo afise 67 ans. wewe ufise imyaka 6 hariho umwana w'umubanyi yarafise moitié y'imyaka yawe none ni wakwiza 70 uwo mwana azoba afise imyaka ingahe Nayo mfise imyaka 6 umwana w'umubanyi yarafise moitié y'imyaka yanje. Azo afise 67 ans. kivuga ngo wewe kesi ufise imyaka 6 ku babanyi banyu hari umwana w'umubanyi yarafise moitié y'imyaka yawe none ni wakwiza imyaka 70 kesi uwo mwana azo afise imyaka ingahe yarafise moitié y'imyaka yawe vyibuke azo afise 35. wewe bon nakanye ni genre umviriza tu wewe ufise imyaka 6 ku mubanyi wanyu hari umwana yarafise moitié y'imyaka yawe ni kuvuga uvyumva none uwo ni wakwiza imyaka 70 uwo mwana azo afise imyaka ingahe Subira. wewe ufise imyaka No, no, 6 no, no. ku mubanyi hari umwana yarafise moitié y'imyaka yawe
none niwakwiza imyaka 70 uwo mwana azoba afise imyaka ingahe? Be moitié ni imyaka 3. So afise 70 jewe. Niwakwiza 70. 35. What do you say? Adele umviriza ikibazo ca nyuma Adele. Umviriza sheri. Ufise imyaka 6. Umwana w'umubanyi wanyu yari afise moitié y'imyaka yawe. None wowe ni wawe ufise imyaka 70. Uwo mwana w'umubanyi azoba afise imyaka ingahe? Tu as 27 divisé par 2. C'est combien alors? Chingana na azoba ki afise 13 canke twenze basha nakumvirana azoba afise 13 canke 14. Murakoze cyane Adele. Ariho ikiganiro kuri ingoma ni abigeme bangoma chaîne yacu ya YouTube twakoranye bankoresha kwize nawe. muze muraye minushe nawe. Voilà. Merci rero wakoze. Bumvirize neza miss. Ufise imyaka 6. Umwana w'umubanyi muri wanyu yarafise moitié y'imyaka yawe. None ni wakwiza 70 imyaka 70. Uwo mwana azoba afise imyaka ingahe? Ninakwiza 70 azoba afise imyaka yanje moins 3 genre 67. Girl, you make me so proud. Shaka umbwire bon si urumviriza hama uraza kumva ingiyo bija. Wewe Latif ufise imyaka 6 hariho umubanyi wanyu umwana w'umubanyi wanyu uwo mwana yarafise moitié y'imyaka yawe. None ni wakwiza imyaka 70 70 uwo mwana azoba afise imyaka ingahe? Donc umwana twabana yarafise moitié narafise 6 ans right? Yarafise moitié y'imyaka yanje. So Jane nakwiza 70 azoba afise ingahe? 67. Girl, you make me so proud. Wewe ufise imyaka 6 ku babanyi banyu hariho umwana afise moitié y'imyaka yawe. Mbega we Claudia ni washikana imyaka 70 uwo mwana azoba afise imyaka ingahe? Subiramo. Wewe Claudia ufise imyaka 6 ku babanyi banyu hariho umwana afise moitié y'imyaka yawe. None ni washika imyaka 70 umwana azoba ageze ku myaka ingahe? Azoba afise moitié y'iyo myaka yanje toujours. Ni kuvuga ingahe? 35. Okay. Wewe ufise imyaka 6 ku babanyi banyu hariho umwana afise moitié y'imyaka yawe. Ufise 6 ans. None ni wakwiza 70 uwo mwana azoba afise imyaka ingahe? 35. Akumbwire utu insecte dutanu. Uzi. OK. Isazi, mouche, moustique, akanyegeri. Chali saguti. Agasenene. Agasenene kakandi. Tugato intozi. Hamwe ni nagakina nakandi kamwe. No. Utundi dutanu kamwe. Igisenene. N'ikinyenzi ni byinshi. Chakumbwire utu insecte dutanu uzi. Insecte hariho ndavuga mu kirundi hariho umubu, mouche, moustique, hariho Oh, okay, sorry. Okay, mouche, moustique, hamwe na agasenene mbega agasenene kamwe gatoyi. Dutatu twakwiye. Ndoye navye dutanu she. Dutanu. Okay. Navuze mouche, moustique, agasenene, twumve. Oya inyoni nairi. Kubikenda kandi ka insect. Okay. Agasurira. Akandi kanyuma naka inyenzi. Ya, mouche, moustique, isenene, agasurira hamwe n'inyenzi. Tu insecte dutanu uzi. Tu insecte.
Moustique. Mu Kirundi. Okay, imibu, isazi, ivubi, itangurirwa, ngahe? Itangurirwa. Nalipata umubu. Attends, insecte. J'ai dit isazi. Isazi. Je crois pas, je sais pas. Okay, umubu, isazi, itangurirwa. Okay, inyenzi. Girl, you make me so proud. shaka umbwire utu insecte dutanu uzi mu kirundi canke utu insecte hariho isazi hariho umubu hariho kinyongore Oh, no, 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 no. ni bitatu ndose bitatu bitanu umubu isazi kinyongori nta tundi nzi yego kabiri adeli shaka umbwire utu insecte kuryohewe none minuta yatanguye sawa shaka umbwire utu insecte dutanu uzi hariho utunyegeri hariho coccinelle ako kantu hari n'undi mu minsi yakambwiye mu kirundi nakaye ntabyo nzi vraiment kuko imwe mutakazi mu kirundi kubera ku ishuri twavyiga mu gifaransa biragoye rero kucumenya mu kirundi nangeze fourmi coccinelle muyivuze kabiri sheri ndiko ndaraba ivyo navuze wambwiye dutanu insecte ver de terre ni insecte je sais pas hariho mille pattes hanyuma habuze kimwe kafar ngira ngo ego inyenzi twaje risano ego nshaka kumbwira utu insecte dutanu uzi Okay. Insecte. Soit moustique, mouche, hariho batwita uduton n'udukoko dutoyi cyane rwose uno munsi baguma babwira ibintu ntari bwa bon ndabyibuka tuvyiga mu mantuzeya mu maso tuvyiga bon bavuga ko ari utwo dutoyi cyane rwose non c'est pas tant ni pas sinzi ukuntu bakivuga neza yego sinzi andi ma insecte nayo nzi cyangwa ama insecte kandi kweli non kumbwira utu insecte dutanu uzi insecte ndaza imibu ndavuga mu kirundi canke napa imibu muragwaye ivyo bibazo imibu isazi ikinyenzi amakrike n'amasotrelle abakunzi b'amadjective mwihangane cyane abamisi wacu igifaransa ncisha hewe mana amakrike nayo nzi mu kirundi vraiment basi wabibabwira kugira wumve vyari cyo dugo cyo turi mu byatsi taruka ya dufise n'amakri tugira tumwe tugorana cyane hamakiye kindi waruvuze sauterelle navyo nyene ni dans le même sens natwe n'udukoko tuguru yes natwe turaguruka nyene ya ça saute nico gituma ngira abana twise sauterelle kumbwira utu insecte dutanu uzi insecte dutanu uzi hariho mouche moustique araignée mu kirundi ni bon kubona mu kirundi ko sikavuga araignée akanyegeri n'aka insecte habuze kimwe
bon kindi kiransize imbwa ingurube oya izo si insect nta dakuzi zine gusa oya ni nyinshi nzi muga nk'ubu mwanya kubera nsuprenye izo zine nizo zinyarutse kuza nshaka kumbwira utu insecte dutanu uzi mu kirundi papillon gisenene coccinelle coccinelle navyo nzi ni kakandi usanga ka rouge gafite utudomagu twa noir kubiye ku mababi hose ku biti coccinelle hama ni ibihere none sinkunze insect ni mubu ni insect ikintu cyose citwa na bayigone ni insect. nshaka kumbwira umumisi mu kirundi ni Migato. No, no, no. Ni umukobwa? Umumisi umukobwa? Umukobwa. Yego. nshaka kumbwire misi mu kirundi ni iki Nyampinga nyampinga ni kinyarwanda shira mu kirundi sinzi rero natwe twaza yuko nyampinga ari ico kirundi jumwa ariko uramaze kutumva ko mu Rwanda bakivuga ego barabivye rero oya hariho amajambo menshi usanga dusangiye mu kirundi mbwira misi mu kirundi ni iki bon Miss mu kirundi nibaza ko iryo zina rihari mugabo dukoresha nyampinga mbwa nyampinga ni ikinyarwanda en fait donc mu kirundi nta kibaho bon je crois pas akumbwire umumisi mu kirundi ni iki Umumisi? Umumisi ni umwigeme. Yego umwigeme. Yego. Nanjye bavuga Miss Burundi buca ukivuga mu kirundi cyose twumva umwigeme mu Burundi Ego nk'uko nyene umwigeme wa mbere mwiza. ikibazo cya mbere ya deni ndashaka kumbwira Miss mu kirundi ni gute Bon, nibaza ko kitaba. Nibaza cyangwa uri kuvuga umukobwa. Miss en tant que Miss kujya tukizi umuco gwiza canke nka Miss ibi by'iwacu. ibyo by'iwanyu Ntabyo nzi Ibrahim nibaza ko kitaba. bibaza ko kitabaho Kubera ko bari mu Burundi twari guhindura twitwa ako kantu ego urumva nta kibaho nitwa kibaho niba ikibazo nshaka kumbwira Miss mu kirundi ni gute Miss mu kirundi sinabaza ko hari ijambo nyaryo ryo definisa Miss mugabo umwigeme kwa ni umwigeme mu Burundi hayo bavuga ngo Miss Burundi ego no kuvuga umwigeme mu Burundi mugabo muri Miss Burundi harimo ibindi byinshi cyane gose bidefinisa Miss Burundi Miss mu kirundi ni iki kugeza ubu ntituratora ijambo ribivuga mu kirundi ba ngira abo muri academy rundi bariko barayirondera sino umva twe ko atarubuja tubifitiye mugangira bakameme bariko barabirondera ko byaragaragaye kuva kera yuko tudafise ijambo risigura Miss mu kirundi nshaka kumbwira Miss mu kirundi ni gute mwigeme muserukizi ndibaza nshaka kumbwira Miss mu kirundi ni gute mu kirundi nyampinga oya hari kubera kera Uburundi n'u Rwanda byari igihugu kimwe urumva rero urumva nyampinga mu kirundi ntikigeze kibaho mu kirundi oya si kinyarwanda kera yari igihugu kimwe hari amatama mwamwe usanga ni mu kirimi kimwe yego